kwari kugira ngo baganire uko akarere kifashe. Nkuko mubizi haheruka kuba inama muri Kenya, hari n'indi yabaye muri Angola kugira ngo babandanye biga ibibazo byo mu seruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kibazo muzi mwese yuko abakuru b'ibihugu mu karere hamwe n'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko vyahagurukiye kugira ngo akarere kose kagira amahoro. Uyu rero aserukira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko aranafasha kugira ngo inama idasanzwe ikurikirana amasezerano yashize ku mukono ya Addis Abeba kugira ngo haboneke amahoro muri Kongo. Inama izobera ngaha i Bujumbura igenekerezo rya 24 Ruhuma mwakuza kugira ngo inama izigende neza, ikaba mu nteguro ikagenda neza kandi ifashe umugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu bijanye rero nibigiye kuzokurikira, hariho integuro aho Uburundi buriko barategura, ariko n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU riko rirafasha kuko ni inama itegeze kuzoshika ku bintu bitari bike. Ico tumaze kumenya nuko atagihindutse umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ashobora kuzoyiza. Muca mwumva rero ko ari inama baha inguvu, ikaba ari inama izoshika ku bintu bikomeye cyane. Ikindi twabibutsa nuko muri iyi minsi nyenshobora mukuru w'igihugu arongoye ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, haba muri ONU haba mu bindi bihugu musanzwe muzi bikunda gufasha kugira ngo amahoro agaruke kw'isi, cyane cyane ku biriko biraba ngaha muri Kongo. Barashimishwa n'ukuntu yitanga, bakabona yuko ariko arakora ibintu bizotuma koko amahoro aboneka. Bakabavuga bati uko akora ibikorwa, ukuntu yitanga, ukuntu akoresha umwanya agakora n'abandi bose, biraboneka ko ari indongozi ibushitse kandi izogira ico ihinduye mu karere.